Sedicom, ikigo ca Diyoseze Nkuru ya Bujumbura co kumenyesha amakuru. Ese Kristo yomenyekana? Amakuru mu Kirundi mushikirizwa na Sedicom. Ndabahaye mwaramutse mwese bakunzi ba Diyoseze Nkuru ya Bujumbura, sangwa ikaze muri ano makuru yo kuva kw'igenekerezo rya 21 kuja kw'igenekerezo rya 27 Nyakanga. Amakuru mutegurirwa n'ikigo ca Diyoseze Nkuru ya Bujumbura co kumenyesha amakuru Sedicom, mukakurikirana kuri wezi 3 akaburungu Archdiocese de Bujumbura kaburungu BI no ku muhora wa 93 n'ibice bibiri wa Radio Colombe misi yose ya gatatu kuva igihe cy'isaha 12 z'umugoroba. Ingingo nkuru ziyagize mu gisata c'ingo n'imiryango cyo muri Diyoseze Nkuru ya Bujumbura baratanguye icese inyigisho zo gutunganya irondoka hakurikije uburyo bwemewe na Eklezia Katolika. Tubafitiye amakuru y'iterambere ayo kwemera n'ayandi udwade kaze njengiranda yabashikirize. Ndasubiye kuba ikaze muri ano makuru tuyahere mu gisata cyo kwemera. Igenekerezo rya 29 Nyakanga no munsi mukuru w'abamarayika bakuru Mikaeli, Gabrieli na Rafaeli Beranda muri Eklezia Katolika. Kuri uwo munsi abarezi n'abanyeshuri bo kwishuri yitiriwe umumarayika Mikaeli Mweranda barahuriye mu nkuka y'imisa muri Paroisse Mikaeli Mweranda ngo bihereze Imana bongere basaba uwo mumarayika mukuru abakingire mu mwaka w'ishuri batanguye. Idonido na Clavier Kayoya. Mikaeli Mweranda mu gisabisho c'inkuka y'imisa cyatanguye igihe cy'isaha 5:30 kirongowe n'umusaserdoti w'umukama Patiri Noel Ntirandekura, aho abanyeshuri bo ku ishuri ryitiriwe umumarayika Mikaeli Mweranda haba abo mashuri y'intango n'ayisumbuye bari basidukanye n'iyonka mu gisabisho c'inkuka y'imisa cyahererejwe aha kuri paroisse ya Mikaeli Mweranda. Musiguro y'ijambo ry'Imana yibukije ubwo gwaruka abo bamarayika bakuru ico basigura n'akaranga kabo. Reka tumutege yombi. Inyuma y'igisabisho c'inkuka y'imisa naregereye umuyobozi w'ishure ryisumbuye rya Mikaeli Mweranda ndamubaza ingene yumva ntango y'umwaka yo kwitura umumarayika Mikaeli Mweranda nk'umuvunyi w'ishuri ryabo. Twebwe kuri igenekerezo rya 29 ukwezi kw'icenda nakamenyero koko ku ishuri wacu ryitiriwe umwe mu bamarayika bakuru Mikaeli Mweranda, twama twihereza Imana tugaca tuboneraho akaryo ko gutangura icese umwaka w'ishure tuba tugiye kwinjira kugira ngo dusabe ubukingizi bw'uwo mumarayika mukuru yame adukingira, akingire ibibondo vyacu, abikingira amasanganya y'umutima n'ay'umubiri. Nakanyamuneza rero kuko turiyumva kandi turabona ivyiza uwo mumarayika mukuru adukorera ku ishure ryacu. Clavier Kayoya, Paroisse Mikaeli Mweranda ku bwa Sedicom. Mu gisata c'ingo n'imiryango ku munsi w'Imana igenekerezo rya 27 Nyakanga niho hatangura icese muri Diyoseze Nkuru ya Bujumbura inyigisho zo gutunganya irondoka hakurikije uburyo bwama bwemewe na Eklezia Katolika. Muri Paroisse Ngagara yitiriwe Yosefu Mweranda izo nyigisho zuguruwe icese na Jean-Marie Vianney Hasabamagara ayoboye ico gisata muri Paroisse ari kumwe na Patiri Pierre Nsengiyumva ari mu bajeje ubwo butumwa muri Diyoseze Nkuru ya Bujumbura. Idonido na Didas Ndayizeye. Kumwe n'umwe mu basaserdoti bajejwe ubutumwa bw'ingo n'imiryango muri Diyoseze Nkuru ya Bujumbura, umukuru w'ico gisata c'ingo n'imiryango muri iyo paroisse yuguruye icese izo nyigisho ku izina rya Patiri mukuru w'iyo paroisse. Mu ijambo ryiwe Jean-Marie Vianney Hasabamagara ajejwe ubutumwa bw'ingo n'imiryango muri paroisse yashimiye cane abitavye izo nyigisho ku
bushake bwabo abatera intege abaremesha ko atakigoye kirimwo abatumirira kuzozikurikirana kandi bakazirangiza neza mu rukundo no mu bumwe. Nayo nyakubahwa Patiri Pierre Nsengiyumva ari mu basaseredoti bajejwe ubutumwa bw'ingo n'imiryango muri Diyoseze Nkuru ya Bujumbura yashimiye cane izo ngo zemeye kwitanga kugira ngo ishaka ry'Imana riranguke muri izo ngo hakurikijwe uburyo kama Ekereziya Gatolika yigisha kandi yemera n'ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS risanzwe ryemera. Aca babwira ko ari uburyo bwatanguye mu 1968 butanguzwa na Papa Paul wa gatandatu maze burateba burashika mu Burundi. Tumubajije ico babiteze ko yavuze ati zaringo nyinshi cyane ivyo turabikengurukira Imana. Inyigisho ya mbere bari yo gutegura twizeye ko abazobandanya bazoza ari benshi cyane ndavye ingene nabonye bari bameze n'ibibazo babajije. Nayo tumubajije ivyo babikenewe kugira izo nyigisho zigende neza yavuze ati twebwe turashimira cyane abongere bacu muri Ekereziya Gatolika y'u Burundi baritanze uko bashoboye kose kugira ubwo buryo ubwa mbere haboneka bashobora kubwigisha. Ongera baritanga cyane kugira abo babwigisha bashobore gushika henshi hashoboka. Muca muva ku buryo bwose bwakwiye burakoreshwa bwava muri Diyoseze nayo ikaba irabwa n'umwongere. Mu bindi bihugu ubwo buryo kama ababwigisha bahembwa na leta. Ngaha iwacu bwigishwa n'abantu bitanga ngaha mu Burundi. Igikenerwa rero ni harakenerwa uburyo bwo kwiyunguruza, harakenerwa ibintu vyinshi, impapuro zo gukoresha zo kugira amaraporo n'ibindi. Ubu dukora bike duhambije kubera uburyo buke tuba dufise dukura mu madiyoseze yacu. Turasaba rero abakristo guterera uko bashoboye kose kugira ubwo buryo bushikira abantu benshi. Turasaba kandi rero noneho twe tubisaba ni Ekereziya bisaba abakristo bose bari mu nzego zifata ingingo za politiki nibatuvugire bavugire ubwo buryo kugira na leta ishobore kubushigikira cyane. Kubwa Alice Bambaruko ntari umwe mu bigisha kandi akaba no mu bagenduzi bico gisata arashimira Imana be nabo bose bitanga kugira ubwo butumwa buranguke, agasaba izo ngo kuzobandanya zifise ishaka yazibonanye, akabasaba kuzobwira n'abandi kubw'urugo rwa Juvenal Ndereyimana n'umukenyezi wiwe n'akanyamuneza kuko bari bazinyotewe. Ni inyigisho twizera ko zodufasha ikintu gikomeye ko turipfuza gutandukanya ibibondo vyacu kugira ngo n'umukenyezi ashobore kwibungenga haciye ikiringo yaruhutse umwana nawe ariko arigira haruguru. Ni inyigisho zije kugira ikintu kinini dufashije mu ngo zacu. Aho tumariye kumva itangazo ritumirira ingo zivyipfuza kabaye akanyamuneza mu rugo rwacu, turabivugana ko turitaba uno munsi dufise akanyamuneza, turahimbawe kuri kano kanya kandi turiteze yuko ivyo tuzokurayo ivyamwa bijanye no kugukurikiza irondoka ku buryo kama bizoba vyiza mu rugo rwacu. Kubamenyesha ko ico gisata gikeneye ibikoresho mfashanyigisho be n'imodoka yobafasha kwiyunguruza nk'uko abo basanzwe bigisha bakaba n'abagenduzi mu burere butandukanye bwa Diyoseze Nkuru ya Bujumbura babitumenyesheje. Muri paruwase yitiriwe Umweranda Yozefu mu gisata c'ingo n'imiryango, Didase Ndayizeye ku bwa Sedikome. No muri Paruwasi Kanyosha izo nyigisho zaratanguye nkuko tubishikirizwa na Gonzalve Ntashimikiro. Izo nyigisho zaratumwemwo abo bakanye bifuza kwiga uburyo kama bwo gutandukanya ivyaro kuri w'Imana igenekerezo ya 28 Nyakanga. Ingo zo muri Paruwasi Kanyosha zivyifuza zari zitavye izo nyigisho. Ahanini kuri uwo munsi wa mbere inyigisho zari zishingiye kwerekana ineza ku mukenyezi n'umuryango wose mu gihe bemeye gukoresha ubwo buryo. Muri izo nyigisho kandi abaraho baramenyesheje ibitegerezwa kugira ngo babe muri izo nyigisho. Gerard Yamuremye umwe mu bajejwe ubutumwa bw'ingo n'imiryango muri Paruwasi Mudeye Kigonga Kanyosha yababwiye ati kugira ngo urugo tugwakire bisaba ko umukenyezi azanana n'umugabo mu kwiga ubwo buryo ntohoza bimenyetso kuko bategerezwa kubukoresha mu rugo ari bose, kandi dusaba ko uwo mukenyezi atabafise inda, kandi tugasaba yuko uwo mukenyezi nimba yahora kuri bwa buryo bwitwa bw'ikizungu aca buhagarika kuko ntibikorana ntibijana, uheba ubwo oyo ugatangura kugendereza ubu uye ntohoza bimenyetso. Hariho n'ikindi batavuze mugabo dukunda gusaba
abantu batarerera abana tuzoheza turabe umwe urugo ku rundi ko dushobora kukwakira canke tutakwakira. Mu baje hari abagomba guhagarika kugabanya ivyaro canke guhagarika burundu canke barondera n'ikibondo, abo bose turabakira nta kibazo. Ubwo buryo kandi murazi yuko mu kuvuga community twaravuze yiga bose, ntituraba idini, ntituraba aho usenga, uwize n'uwutize. Bari bitavye izo nyigisho harimwo n'abari bamaze igihe bazihejeje bakaba barashingiye intaha abandi hanini bashingiye ku neza yo gukoresha ubwo buryo ntohoza bimenyetso. Kuva twebwe dutangura iki cigwa narashize ubwoba mu mutima ndubaka urugo nk'uko nategereza kubwubaka. Turafise amahoro menshi, nimba hari ikintu kitaduhungabanya ni ikintu cerekeye ivy'uruvyaro. Turabona neza ko aho bigeze abigisha bacu bigisha neza cyane, nukuri aho bigeze turabona ko umunsi twakeneye umwana tuzovuga tuti harageze, nta bwoba nkigi. Rero mwumve ngo ibi bintu muje kwiga birashoboka, birakunda mu rukundo mu rugo, ibintu byose birakunda. Ibi bintu nukuri muje kwiga birakora kandi nta ngaruka mbi bigira. Ino nyigisho tumaze kuzikurikirana twarabaye amahoro mu rugo, turatekana. Twege rero ikintu tugira tubatere intege, buno buryo burakunda. Bino vyigwa birakunda umuntu avyize kunda igihe mufatanya amaboko mugakurikirana zino nyigisho mufise umutima umwe, mufise ihangiro ry'urugo rwanyu, byose bigenda neza. Mumenya ko mu batumiwe muri izo nyigisho ari ingo zose zivyifuza. Muri Paruwasi Kanyosha inyigisho nk'izo zikaba zimaze imyaka 3 zitanguye. Ingo zitari nke zikaba zimaze kumenya ubwo buryo kandi bakaba bukoresha. Gonzalve Ntashimikiro muri Paruwasi Muvye Kigongo ya Kanyosha ku bwa Sedicom. Arakoze Gonzalve Ntashimikiro. Donatien Nzobonimpa nawe adushikana muri Paruwasi Ruziba atubwire ingene yasanze bimeze. Kuri Paruwasi yitiriwe umwerano mu matereza bikarikuta mu Ruziba hasanzwe habera inyigisho zifasha bubatse kumenya neza igikorwa cyo gutandukanya ivyaro bakoresheje uburyo kama bwemewe muri Ecclesia. Kuri w'Imana uheze twashoboye kwishikira ahariko harabera izo nyigisho aho zitabira abagabo n'abakenyezi baba basanzwe bubakanye. Tugishika twasanze bamwe muri bo bariko barashinga intahe kurikirana intahe y'uyu mushinga ntahe. Ndashima Imana ko twashoboye kuresisa babivuze ni inyigisho zigufasha kumenya igihe we mwebwe mugezemwo. Rero twashaka daboro ko umwana azokonka imyaka 2 ko yari uwa mbere kandi bagere guhagarika. Tumaze kubyiga twagiye afise amezi 6, Imana iradufasha turabimenya. Mu basanzwe bafasha izo nyigisho bamenyesheje yuko izo nyigisho zimaze kuzana ivyama bidasanzwe mu ngo z'abakristo. Kurikirana Ciza Damiano n'umukuru w'inama nkuru ya Paruwase akongera kabarongoye umugwi wigisha izo ngo zubatse. Izi nyigisho ntizigisha gusa ukurondoka bijanye n'uburyo kama canke gutandukanya imvyaro dukoresheje ubwo buryo kama, ariko zirafise ikintu kinini cane zihindura mu miryango. Abubakanye ikiyago kica kiba emwe bakigira umunoni, kica kiba arico shingiro mu rugo. Kenshi abantu bize izo nyigisho baronse izo nyigisho uzobasanga umugabo n'umugore aho bari hose uzosanga ari babiri. Kubera iki? Baramaze kunyugwa n'icarico umuryango, urugo si umuntu umwe, urugo ni babiri. Mu bitabira izo nyigisho ubaravye ku maso wabona yuko bakeye, haba abagabo canke abakenyezi. Kurikirana uyu mukenyezi nawe akabari mu bashinze intahe aho twamwegereye aratubwira akamaro akura muri izo nyigisho. Sukuvyara ku rugero gusa harimo indi teka ridasanzwe, biratuma umuryango wegerana, umugabo n'umugore bakegerana, biratuma umugira ikiyago mu rugo ku buryo ibintu byose muza gukora mu bije inama mukabitunganya neza, mugisha inamufashanya. Mwomenya yuko mu guhura bisunga ikirangaminsi ca Diyoseze Nkuru ya Bujumbura aho kibasaba yuko bahura imisi yose ku Imana mu mezi 2 ya mbere, amezi 3 akurikira bagahura 2, nayo ayandi mezi akurikira bagahura rimwe buri kwezi gushika ku mezi 8. Donatien Nzobonimpa, Sedicom, Paruwase yitiriwe umwerano mu matereza bikarikuta mu Ruziba. Amakuru y'agateka kazina muntu. Abasaseredote 3 bo kuri Paruwase Kinama barakubiswe barashaya bongera barambugwa ivyo bafise. Ayo muhejeje kumva na makuru ariko arakwiragizwa ku rubuga ngurukana bumenyi rwa RPA mu kiganiro Humura Burundi, avuga ko hoba hari abasaseredote 3 bo muri Paruwase Kinama bakubiswe n'abariko barakizura bongera barasahugwa ivyo bari bafise mw'ijoro ryo kwa kabiri igenekerezo rya 22 muri zone Maramvya kwibarabara rya 15. Twashatse kumenya ukuri kuri ayo makuru maze Michel Nibitanga yakura patiri mukuru wa Paruwase Kinama Musenyeri Jean Louis Nahimana ngo atanga umuco, akaba yamumenyesheje ati
sivyo n'abasaserdoti bo ngaha bagize ibibazo. Michel Nibitanga yaciye yakura kandi patiri mukuru wa Paroisse Maramvya Patiri Hermes Ndikumasabo maze amumenyesha ko iyo nkuru itashikiye abasaserdoti bo muri Paroisse Kinama ahubwo yashikiye Patiri Gerard wo mu muryango wa missionnaire ba Afrika. Tumwumvirize. Oya saba padiri wo mu Kinama n'umupere blanc yitwa Gerard abaho kuri Avenue Muyinga. Yari yatahanye Ernest beramukuye ni Bujumbura baratahana hanyuma barateramira hariya nyine Maramvya hama arashikana Ernest saa 4 z'ijoro zibura. Muganga bari baciye muri famille kereke pare kuramukanya. Rero uwo mupadiri Gerard yari kumwe n'abakristo babiri bari muri iyo famille baherekeje Ernest ngo bamushane ku paroisse ama Gerard acahitara abadepoza muri famille acataha. Niho rero babategera abo babiri bagaca biruka bari kumwe na padiri muga padiri nawe agakubitwa nyene. Yego byarabaye rero ko yakubaguye. Bikomeye n'imodoka yari mwibarabara buraca bari byose byari mu modoka ni radio barasokora y'iradio byose baramwiba nyene ntivyamworoheye kuko batapfuye n'Imana yahinze. Ngabo nivyo twayaze na jewe. Kandi no si kuvuga twayaze nakumva Ernest nuwo tubana muri communauté ya niwe bari batahanye byose yarabikurikiranye. None ho haramenyekanye ababikoze. Yego babiri barafunzwe abandi barahunze. Tubamenyeshe ko Paroisse Maramvya ikiri Paroisse nshasha ikabiri kiritegurira gushikirizwa icese na nyene icubahiro Musenyeri Gervase Banshimiye ubusa kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 3 Gitugutu ivyaho na Paroisse Kinama. Tubandaniriza no makuru mu gisata c'iterambere kugacimbiri buryohe umutumba cumba muri commune Rutegama abanyagihugu baho bari basitukanye n'iyonka mu bikorwa c'iterambere rusangi ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 29 Nyakanga aho baciye amabarabara y'imigenderanire mu ntumbero yo gusukura no gutunganya neza agasagara ka Rutegama. Ivyo bikorwa vyari vyasabwe n'ababa kuri ako gacimbiri nyene ka buryohe Idonido na Ezekiel Nimbona. Ivyo bikorwa bikaba byari vyitabwe na nyakubahwa Musitanteri wa komine Rutegama Nimbona Sitani n'abandi bubahwa atari bake. Inyuma y'ivyo bikorwa mu ijambo ryiwe nyakubahwa Musitanteri wa komine Rutegama Nimbona Sitani yatumiriye abaraho gukunda ibikorwa, yatumiriye kandi yuko ivyo kugurura ububare bo bishira ku masaha yisumbuye kugira ngo abantu ntibanebwe. Bakuri baje hamwe mu makoperative bakure barike kuza kuyerera baza kwambura we muriko murikoreye igiwawe. Nuko rero ubu butumwa dutanga tubakangurira cyane cyane mukuru w'umutumba bene gihugu bawe ko bangana kose tubakangurira ibikorwa. Nawe uriko aribaza ko bazoza kurya impene ya Murundi aza kusoroma ivyo atari burake tuhara. Twavuye twegera umukuru w'umutumba wa Cumba nyakubahwa Musa aratwiganira akamaro k'ibikorwa rusangi tumwumvirize. Akamaro k'ibikorwa rusangi n'akamaro ntangere kandi akamaro ko gusura amabarabara n'akamaro ntangere. Umunyagihugu wese aronka iterambere ari uko aronse ibarabara camwo ko muri ivyo bikorwa turashobora kuronka amazi meza tugoye, tugashobora kuronka mbere n'amatara tugoye, tugashobora kuronka uburyo muri rya terambere dushaka. Iyo umuntu aronse uburyo bwo kwiteza imbere arashobora kugura imodokari, arashobora kugura ipikipiki akaronka icisha. Mbere bishitse niyo umuntu agwaye bishobora kutagorana kugira ngo umuntu bamushikirize kwa muganga n'ingoga canke imodoka ashobora kuza kumwakira kugira ngo umufashe muri iyo ngwara. Niwe wafashwe n'imbanyi kandi riba riterambere hatabonetse uburyo bwo kwiyunguruza n'ingoga murazi ko bigora. Ico gituma rero akamaro k'amabarabara ari iterambere ntangere. Mbere ndetse n'ivyo gusa ni inyungu mu miryango kuko umuntu aba ahantu agasanga arisanzuye bitamugoye ntaguma apfana mwene wabo inzira zo gusohoka n'izo kwinjiriwe. Ezekiel Nimbona Paroisse Munanira ku bwa Sedikome. Amakuru ya Radio Maria James Nimpaye mufasha butumwa wa Radio Maria Burundi yaragendeye ku munsi w'Imana igenekerezo rya 27 Nyakanga abagenzi ba Radio Maria bo muri Paroisse Magara mu ntumbero gukabura umugwi w'abagenzi ba Radio Maria Burundi. Idonido na Jacqueline Habonimana. Umufasha butumwa bwa Radio Maria yacapfa ku cicaro gikuru c'iyo radio i Bujumbura aho yagirishije ikiganiro ca dukusikivi abakristo bamwe ba Paroisse Magara kugira arabe aho ubutumwa bugeze. Yongera aranasigurira abo bakristo icatumye aza muri iyo paruwase. Tumwumvirize. Nk'uko musanzwe mubizi Radio Maria ibeshejweho n'abakristo ku munsi rero inyuma ya Mariato Radio Maria iraheza ikabandanya ubutumwa bwayo. Rero muri ubwo butumwa bwayo buhera na cyane mu maparuwase ku bagenzi ba Radio Maria amavuga heza buga duga no mu bakristo. Rero umugwi w'abagenzi ba Radio Maria ngaha kuri paruwase ya Magara barifuje ko tuza tugakabura uwo mugwi w'abagenzi ba Radio Maria. Naho rero mubona nashite ngaha tureke kuyaga ubutumwa bwa Radio Maria, ubutumwa bw'abagenzi ba Radio Maria kandi bagiye gutahura. Mukozi Joseph
mukuru w'abagenzi ba Radio Maria bo muri Paruwase Magara yarashimiye cyane uwo mufasha butumwa yigoye akava i Bujumbura agashika i Magara kugira arabe aho ubutumwa babugejeje. Yarashimiye kandi abakristu bitavye ico kiganiro. Tumwumvirize. Turakengurukira cyane umufasha butumwa yigoye akavye Bujumbura agashika ngaho iwacu ku Magara kugira ngo aze kuturamutsa arabe aho tugeze, arabe ubutumwa turiko aho tubuteje kandi akatugirisha n'ikiganiro cadukutse ikivi c'umuvyeyi. Abandi dukengurukira cyane n'abakristu bahimagara bagerageza kwitaba ico kiganiro. Hano muri paruwasi yacu ya Magara turakenguruka cyane byo byiza umukama turonse duciye kuri Radio Maria, twebwe mu butumwa dushinzwe tugerageza tugaca ku mashuri yose tukamenyesha abakristu ko Radio Maria ari yabo tegereza bwa mbere kuyisabira hama tukongera tukayifasha mu gatererano k'uburyo. Jacqueline Habonimana ku bwa Sedikome Paruwase Magara. Gisata c'ubutumwa abagiye kurongora inama mpanuzo jambo ya Paruwase Katedrale Jena Mundi baratowe ku munsi w'Imana igenekerezo rya 27 Nyakanga. Abatowe n'umukuru n'icegera ciwe, umunyamabanga hamwe n'icegera ciwe. Abandi bazoja muri yo nama mpanuzo jambo ya Paruwase bakaba bagiye gushigwaho vuba. Idonido na Trinide dusabe. Urongoye inama mpanuzo jambo ya Paruwase amategeko ngenderwako avuga ko atogwa mu bari basanzwe bari muri urwo rwego kandi batarenzamwo ibiringo bibiri. Hato umushinga ntaye Deogracias Masabo yari asanzwe arurongoye nawe akaba yatowe ku majwi 38 ku bantu 70 bari bitavye ayo matora. Icegera ciwe n'umupfasoni Eleonore Nduwimana yatowe ku ncuro igira gatatu kuko ubwa mbere banganije ari babiri, ubwa kabiri naho nta washikanye ca kabiri c'amajwi y'abariko baratora uteranije ko ijwi rimwe nk'uko amategeko abisaba. Nk'uko patiri mukuru wa Paruwasi Katedrale Jena Mundi Felix Fupi yararongoye iyo nama yabimenyesheje, ubu vuba abo batoye bagiye kuja imbere y'abandi ngo hashingwe inama nshingwabikorwa, hanyuma abagize inama ya Paruwasi bose bashika ku 30 batogwa bafatiye ku butumwa buhari muri Paruwasi. Abagize inama mpanuzwa jambo ya Paruwasi rero nshasha bazoheza barungikwe mu butumwa ku munsi mukuru wa Kristo Mwami uzoba itariki 22 Munyonyo 2020. Patiri mukuru yatumiriye abakristo kubandanya basabira ico gikorwa. Trinide dusabe Paruwasi Katedrale Jena Mundi ku bwa Sedicom. Abahurikiye mu muhari w'ingendanyi bashika 33 bo muri Paruwasi Karinzi baragize indagano ku munsi w'Imana igenekerezo rya 27 Nyakanga mu nkuka y'imisa yaherejwe na patiri mukuru wa Paruwase Patiri Clovis Nduwimana, Idonido na Jean-Claude Nibitanga. Inkuka ya misa yatangujwe n'urugendo rw'ingendanyi aho bavuye hanze baza bagana ingoro y'Imana ya Paruwasi Karinzi. Mu nsiguro yiwe patiri mukuru w'iyo Paruwase nyakubahwa Clovis Nduwimana yabwiye abakristo baraho ko mu bikorwa bakora imisi yose bakwiye kuza bariga yamaze bakisubirako kuko kizira gufata ingingo ya gihutihuti mu buzima turimwo. Yaciye asaba ingendanyi zaraho kwama zigendera icivugo c'uwo muhari aho zizoba ziri hose. Nibyo byabaye umuhungu wa mbere kuko nyishije nanditse yigagira ko neza kubwirizaho ikivugwa bizomufasha nawe nyene ubuzima acasanga yigera kubwira yegereza gukora. Ibisabisho rusangi biheze yaciye asaba waserukiye abagira baronke indagano gushika imbere ya altari kugira abahamagare. Umukuru w'imihari n'imigwi muri Paruwasi Karinzi yaciye ashika imbere ya altari atangura guhamagara utwana duto duto twambikwa udusaraba. Bahejeje kutwambika haciye haramukirwa ab'indagano za mbere baca barashikiriza indagano zabo. Hahereje abaronka indagano za kabiri nabo nyene imbere y'ukuzironka baciye bavuga uko abandi babigenjeje. Ivyo birangiye patiri mukuru yaciye asaba ingendanyi zose guhaguruka baca baririmba ururirimbo ruhayagiza uwo muhari w'ingendanyi. Tworangiza tubamenyesha ko ibirori by'uwo munsi vyarangiye mu kanyamuneza ntangere aho bene kuronka indagano uko bose bangana 33 babiciye bigacika babicishije mu ntambo n'imvyino zihayagiza umuhari w'ingendanyi. Ku bwa Sedicome Paruwasi Karinzi Jean-Claude Nibitanga. Abashansta
Schoenstatt bo mu gisata c'ingo mu muhari wa Schoenstatt bava mu maparuwasi ya Kiganda na Munanira baragize insezerano y'urukundo ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 2026 Nyakanga mu nkuka y'imisa yabereye muri paruwasi Kiganda. Abagize insezerano y'urukundo akaba ari ingo zingana zine, izindi ingo zine nazo zikaba zarakiye agasengero ko mu nzu. Idonido na Jean de Dieu Ndizeye. Imisa yabereye muri ivyo birori yatanguye igihe cy'isaha 6:30 irongowe na Patiri Rondino Nyiranyibagira umwuzamana w'umuhari wa Schoenstatt mu Burundi no mu karere k'ibiyaga binini hari mu isengero ya paruwasi Kiganda. Mu nsiguro yiwe umusaseredoti akaba yarashimikiye ku kuntu abubakanye bo kwama bagendera iryo banga mu kwerekana umubano mwiza aho babaye. Hakurikiye umugirwa wo kunywana na Bikira Mariya bakamusaba ko yo bakingira mu mutamana wiwe bakamukengurukira no kuvyiza yabagiriye bakamwemerera ivyo bazorangura kugira ngo batere imbere mu bweranda. Bahejeje ico gisabisho baciye bajana gusinya mu gitabo c'isezerano kuri altare. Ingo 8 z'abari bamaze kugira isezerano y'urukundo barinaguye barashikiriza ico gisabisho. Muri iyo nkoka ya misa ingo zirenga 4 barakiriye agasengero ko mu nzu aho bavuga ko bashaka kwibanira na Bikira Mariya imisi yose. Abari bahejeje kugira iyo sezerano y'urukundo abinaguye n'abakiriye agasezerano ko mu nzu baragize imigigwa yo kunagura isakaramento ryo kubaka Kristo. Nkuko ya misa irangiye Patiri Rondino Ntiranyibagira yaratusiguriye akamaro k'isezerano ry'urukundo ku gisata cabubatse no ku muntu wese yayigize. Tumwumvirize. Ni nko kunagura indagano zacu zibatisimu kugira ngo tube koko abakristo babushitse dukure mu kwemera mu kwizigira no mu rukundo. Ugize iyo nsezerano y'urukundo rero na Bikira Mariya abayemeye gufatwa ukuboko na Bikira Mariya ngo ambutse mu buzima bwa hano ku isi na cyane amwigishe kugendera ibanga ryiwe ryo kuba umwana w'Imana abushitse kandi ashikire kuguharanira ubweranda bwa misi yose. Nico gituma ingo zigizunga insezerano y'urukundo na Bikira Mariya ziheza zikagira ko zinagura isakramento ryo kubaka Kristo kugira ngo urukundo rwabo rukure rukomere rushikire intambwe ishimishije maze bashobore gushingira intahe Yezu Kristo mu buzima bwabo nk'abavyeyi bubatse Kristo. N'abari baje kugabana baratubwiye akari ku mutima tubumvirize. Twaranywanye na Bikira Mariya ubusingikekeranye ndashobora ku bantu bakankura ko byamo bakavuga ati none wewe byagenze gute buryo umuvyeyi Bikira Mariya agumatanga kandi umaze gusigira isezerano naho uhengama umuvyeyi aguma kubogora. Yumvukamye imbere yiwe turi kumwe n'urugo rwanje cyo tumusavye rakituronse eka n'ibibondo bikabona ko bitwamura ko ivyiza byose y'abana bacu babonye dufukamanye n'uwo twubakanye irabanezera cyane kandi turabakarero k'abandi mu ngo tubanye duherereye. Tubamenyeshe kandi ko igisata c'ingo kigizwe n'umugabo n'umugore bose araba Schoenstatt. Ku bwa Sedicom Ndizeye Jean de Dieu Paruwasi Kiganda. Akaba ari kuri iyo nkuru ndangirije ko Amakuru. Shimire mwebwe mwese mafasha akanya ko kuyatega abiri abagenzi banje bafashe kuyatorokanya namwe ndabakengurukiye. Odrade Kaze niwe ko arabashikiriza ndabipfurize kuroranirwa mu byanyu byose.